kumbe rero tubandanije n'ikindi kibazo twavuze rero abajene bamara imyaka myinshi bari muhira aho kandi abo tumaze kuganira nabo bavuga ati ibibazo by'ubukene amatongo yaraze none turava muhira tuje hehe amatongo yaga eregisi tuyikwiyemo ariko ntidukwiye niko kuri nyene urugo bari umwe abapanga event ni ibintu bisanzwe abandi barapanze barabuze inzu panga uri kuribeshera ahubwo wabuze akazi emeza naho ukabona birangira bakakuyemo kubera nturi umwizegwa ikibazo rero si bindi bivasabe ikibazo ni wewe ikibazo ni wewe ukome umuhungu nturi kurakora ibyo ushinzwe ubu unye bashaka ba diaspora bakobwa kugira ngo babasorore amafaranga babeho nuko bimeze muri iyi minsi nta muntu kigomba gukora nta responsibility kumara imyaka 40 menya generation zishize zari zifise ubwenge zaramenya ko umva hariho imhemu iganje muri ico gihe aho abantu bamenya ko mu myaka runaka hategeza kuba hakozwe iki mu myaka runaka tuza kuba hakozwe iki nabi imyaka bose bingo nabahinde umuhinde ni ushobora gusanga mama umugabo atanguje umuryango aravyaye abana bakuriye aho nyine bageze kurongora barongore muri iyo nzu nyuma abuzuze kwabonekeye muri iyo nzu gukomeza mugabo mu mico y'ikirundi ivyo ntibibaho urumva nje ntibibaho mu mico y'ikirundi henzapo ashobora ivyo je ngerageje kubivuga ko sinovuga ngo ni ingorane z'ubukene kuko nibaze naho bukenye canke abo twovuga ngo barakenye nta muntu ashobora kubwirirwa ngo yongera burare ahubwo je ikintu mbona kibuze habuze kuguruka mu mutwe tumenye ingene twogwanya iyo nzara kuko nimbibayeho kugira ngo tuyigwanye twakoze turondere ivyo kuyigwanya nta mpamvu twovuga ngo twabaye benshi kuba benshi ho reka twinjire kubasoma ijambo ry'Imana. Yes bakunzi ba PITV mumeze gute muraho ndi Moses Angelo nkuko twamatubibakorera miss yose tubazanira ibiganiro byiza cyane abasore inkumi mikangara kabisa bafise ibyiyumviro birashi bafise impano mu kuziteza imbere kugira ngo Burundi bumenyekane hose rero nkuko mubibona turi kumwe n'abasore babiri bameze neza barakeye murabona yuko ari stop muravuga ati uyu munsi bimeze gute bazanye izihe mpano oya tuzanye deba ikiganiro tuganire nk'abarundi ugwaruko rw'Uburundi hari ikibazo gikunze kuvugwa mu kibano uyu munsi kubera iki umusore ashobora kumara mwimvire ashobora kumara imyaka 30 ahubwo inarenga akiri mu nzu kwa hasi na nyina bakimugaburira ariko turavye muri kahise kera ugasanga umusore yarashobora kumara imyaka 18 gusa akaba yatanguye kubaka inzu kwa hasi ukabona yuko atanguye kuronka ubaresha hama ibintu bikamera neza mbere bakaba n'abarongozi ku myaka mikenya cyane ariko uyu munsi siko bimeze uyu munsi none byagenze gute agahaze kari he nico gituma rero twabazaniye abantu basore mubanze mwumve ivyiyumviro vyabo ariko mbere ko dutangura tuja mwidonido ry'ikiganiro kamanze ndabaramutse ndabahani ikaze muri PITV murakoze cyane jewe ni hands up kabisa hands up amaboko hejuru cyane gose izina ry'abavyeyi amazina y'abavyeyi bampaye n'ibizimana Jean Marie iryo naryo ni ry'akazi Yohana Maria Bizimana hands up yes usanzwe ukora ibiki tuzi yuko uririmba ariko abatakuzi neza baravuga ati hands up neza ni umusiriste bisugura yuko nambika abantu n'ibintu wambika abantu n'ibintu yego ubu bambika gute ni kuvuga ko batazi kwiyambika oya ndabambika bakabegwa ego mu bandi majambo ubereka ukuntu bo kwambara amastile bokoresha ego nk'ubu dufate nimba ufise urubanza giyewe mu bukwe canke sinzi mu anniversaire ushoboye kunyegera ndabigufasha mu bikagenda neza ukamwambika cyane gose haruhande y'ivyo n'ikibanza ukimpaye naho kiba kimeze gute ndagitegura do fasoke umuntu acicaye maza kubona ko ari ahantu hateguye na hands up yes maboko hejuru yes mwamaze kumumva ati kumwe na hands up kabisa murumva yuko ari umuntu adasanzwe tikumwe nundi musore ngaha ndazi yuko muramuzi pe muramuzi umusiguzi udusobanuye muravuga ati nawe ngo ninde mwamaze kumwumva ariko reka nawe tumuhikaze ndazi ko muri PITV twamaturi kumwe igihe cyose ariko tuno nikora yego yewe nitwa rero bo ni mwarimu muri make ariko mwarimu twakunze kuvuga mwarimu ariko izina ryawe ry'ukuri ntacyo bazi karaga muntu kwagize ikibazo no kuba ndaberetse ariko ubusanzwe ni professeur canke hakimu
kumenga uratangaye bwana cy'abavyeyi nyene agiye wibuka erega jewe bugi muvyi wanje ari umwarimu nawe ni mwarimu nurumva umuntu yitwa Yesu 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 wahe w'i Nazareti Yesu gusa bariho Herode bariho Yuda canke na ba Lucifer turamufise no Burundi Lucifer ariho ariho ntibazomugire nari nk'uwa mbere uko vyagenze yes niko rero abakunzi ba PITV muramaze kumva abo turi kumuti kumuna hands up kabisa na Hakimu the professor mwarimu kabisa muri makuyo onye nimba cyo mutazi impamvu yitwa hands up ivyo ubuzima byaramukubise birangira amanitse usanzwe muzi ndamuzi yaciye amanika mikono juu mukanyamara bitubwira hands up nivyo ubuzima bwawe ukubise nyene urabizi bace umugani mu kirundi ngo umugabo atari sararamba burya yaba ari papa vyari kumvikana ariko ko duhuriye mu kiganiro ni irambire ntaco ndamugize kandi atekana ngo kandi ngo umugabo ngo atari so umuntu muvuga mu izina eka ahubwo niwo kuvuga mu izina urakuyeho ivya basogokuruza oya uramuvuga mu izina ahubwo utakene udashobora kuvuga mu izina ni papa yakuvyaye niyo mpamvu uvuga papa nayo utari so nimba ari Nyabenda nimba ari inde nimba ari Kabura ni Kabura uko nyene Hakimu ivyo avuze mwarimu ivyo avuze nivyo arakuyeho imigigo y'abasogokuru mbona kubwiye ko byamucanze byarajagushe yego abantu burya murabu ucuvyibwira muri umugabo atari se mubaze umugabo atari so araramba sigura umugabo atari se araramba nayo ubundi so canke papa w'umuntu kesho uzawumva ngo mugabo umugore atari nyoko we abaho nawe canke apfakarewe oya baranaramba nabonye ariko ntari se cyane kubera uzawumva ngo mukase ariko uwo mugani gituma bawuvuga uko hari impamvu kuvuze mukase sobanura n'umugore wa papa wawe sivyo agira kabiri hama bihindutse naho gasanga n'umugabo wa nyoko waca yitwa n'umugabo wa mama wa nyoko abasanzwe ari papa uko niwe baba ucumwita gute ucumwita gute oya urya ntaba ari papa oya twumvise mukaso bibaye ngo boro gasanga niso napo sinasa ahubwo nyoko afise undi mugabo siso oya tugomba ko bavuga mukase ni mukanyoko kibaho oya mukanyoko ntabwo kibaho bavuga mukase oya canke mukapa bavuga mukase mu gihe hari umugore usanga so yarapfuye yarahwereye urya rero ntabwo bigaciye ngomba ko nyoko agira undi mugabo mu kirundi bacamwita uti yo mugabo urya n'umusavyi w'indaro nababwiye n'umusavyi w'indaro none ko mu nkatira ni henza afunyene byarayangaye sawa ya ni muncokoza ariko hari impamvu ndabivuze nimba tuko tubivuga mu kirundi hari impamvu ndabivuze ariko henza puranywa oya sinwa vraiment ntunywa simba ndiko ndanwa y'abana urabaya basi mbaya iki oya kubaya ni kugura mu cyongereza kubayi ni kugura nta ruhoro canke kugura jewe nitwa none kuba ari kwice wihutira kuvuga ngo mbayambaye ibi oya none waruvuze kubaye iki kuko jewe bayishutara namenye ibintu ndakubaza ibyo ari byo je ndi umuntu yumva ko ndibaza ko muticaranye n'umwana ngaha ivyo wasubiza mu gihe urumva kumureka rakaciye mwe murumva yuko aba bantu ntibiza koroha muri kino kiganiro yes Hakim the mwarimu hands up mwamaze kumva ico tugiye kuganirako kandi nabazanye nk'imisore mufise ibyiyumviro sinzi ko imyaka yanyu muza kuyivuga ariko ngira nakabanga kanyu nyimbanya mu mutaba y'abagore kombere twoyivuga ko bitarera tavuze imyaka ko atari ubugoro heza bufise ingahe none aba journaliste ni bangahe Paul Momo barakubaza ukambaza oya ikibazo ni ugira umbe ko je mfise imyaka yo wawe enda kubajije unyishura ikindi none oya ariko ubaze rero niko banza wishuri je nishikirwa ndavuga iyo wanje samahane ndamuzi muzabusanzwe oya donc umuntu avuga ukuri wese ukuri kuracumita oya pana kuracumita kuracumita wacu ntagwanira mu kabari kandi asanzwe aririmba tinya yes ndeguye ya urazi rero abantu bakuvugira ivyo wawe
niyo hiti ya mbere mu buzima rero bana bivuge n'ibindi kuko mvuge na bya bindi bivuge yes yes kumbure ngiriye imyaka twaza kwigaruka ko mu kiganiro neza neza cyane nibyo biro byanyu byashaka kwerekana imyaka mufise yes yes dutangure rero kuri hands up urabye muri kahise uri kuraraba ugwaruka rwo muri kahise n'ubwo muri kino gihe urabona hari uko bitwa inyifato anyifato yari yabakera nyene canke yabaho hambere canke ego ariko abubu nawo bitwara nk'abubu nyene ahubwo banza umbaza uti dufatiye kuri iki niki bimeze gute aho nca numva ico mvuga ngaho cako ya mbaza rero yes ego dufatiye rero kuki kugira ngo tuvuga ati abakera nabubu baratandukanye twofatira kuki ko turamenga bose nico kimwe amasura ni yayandi nyene amasura ni yayandi yani baze ko kera nimba hari habirabura kubera hariho nabinzobe n'ubu nibaze ko n'ubu ari kwakundi kubera Imana turemye ubutandukane kandi ntaco turi buhindure rero numvise ushaka ndakubaza cyangwa ushaka ndakwishura nyishura ndakwishura mbaza rero ndakwishura je nakubaje ubutandukaniro bw'abaho hambere nabubu yes navuze ni ko abaho hambere hahise nabaho hambere nyene bari bafise imigenzo canke imico yabo ibaranga atari kuvuga ngo barayitakaje hanini ariko harakavuye ku kubera uko umunsi ugenda niko ibintu bigenda birahinduka rero no kuvuga nimba kera barambara imbindo ariko no munsi turambara amapantaro turambara amakosti bagenda gifuwa wazi ego naho tuvuze rero mu bijanye no kubaka uko niyo sije niho ikiganiro cyacu kigiye gushimikira twarabona twarumvise sinumva ngo twarabonye ndumva mbeshe mu mateka twarize yuko wasanga umusore ku myaka nka 18 ngira ya nyuma umugore yabamusize mu nzu ariko uyu munsi ko tubibona usanga umwana mu myaka 18 novuga ati hagwa acari no muri troisième primaire acari kwanyina acari umwana agikubitwa neza kabisa agakubitwa agashaya ku myaka 25 acari mu nzu 30 turababona bitandukaniye he ya ubuzima bwaranutse papa ubuzima bwaranutse ego vure mu buzima ntabwo bukimeze nk'ubwa kera ugiye kuraba aho hambere hahise hariho ibintu hariho n'abantu sivyo hariho ibintu n'abantu kandi hariho kwitanaho aho utashobora kugira ikibazo ngo buri umuntu agutabara nubwo nubu udashobora kugira ikibazo bure gitabara ariko dufatiye ku ivyo byo kurongora canke kurongorwa kuko bazabavuze muri rusangi uza gusanga aho hambere hahise hariho gutegurwa canke bari barateguye twarumva ko abana barakubitirwa kunywa amata bakoza umutsima w'ibigori sivyo canke w'ingano n'ibindi ugasanga umuntu arakomeye yaho kandi uko gufashanya navuze hariho banyamuranzi aho umuntu yaronka umugore bitamugoye ariko akaza gusanga bayeho neza bivanye nuko yamwiteguriye kumbure ukiringa nyene nyamuranzi abadukurikira basha ko batagitahura ni nk'umukomisiyonere ubu ni uwo bita umukomisiyonere w'ubu nyamuranzi ariko umukomisiyonere ubu twumva abakomisiyonere b'amazu cyangwa amaparasera canke b'imiduga ariko aho hambere bavuze nyamuranzi yaba ari umuntu w'inararibonye sivyo abayeho kugira ngo bamwikoze ko kugira ngo amenye canke atohoze amakuru y'ahantu hari inkumi nziza canke nako nikamvuga umwigeme kuko hari impamvu mvuze umwigeme ahantu hari umwigeme ameze neza kugira ngo na cyane batanihenze kugira ngo urugo ntirusambuke vyihuse niwe yaca agenda kugira ngo atohoze amakuru azana amakuru akwiye kwa se w'umuhungu kubera se w'umuhungu niwe yamutuma tigenda untohoreze uko bimeze kuko twarumva ko ashobora kuhamara iminsi rero niwe yaza afise amakuru nyayo akwiye akayazana akavuga ati burya gwa rugo ni nyabagendwa canke nta kariyo ego yes Hakim the Mwalimu urumvise ibishikijwe na hands up uwe nawe no kuvyumva sindavyumva ko pe yewe ngerageje kumviriza ivyo yavuze nta ngingo nigeze numva ifatika wayumvise yarumvise abakomisiyonere gusa ayo kandi yavuze yuko ibintu byahindutse mu mico mbwira nka bibiri watahuye ico gihe hariho nyamuranzi uyu munsi ntawe uriho hama bandanye mu kiganiro no munsi abahungu baratumana bantu bashobora kumva tigenda ngererayo sico kimwe icingenzi
ni ka kajambo umuntu akurangira tu mu mateka twasanga umuhungu aryamye ugasanga ujya n'umuntu utazi nitwari bwababwire kwanza ibyo kuryama n'umuntu utazi aho urumva nawe nimba ari vampire umva nakubwira ikintu kimwe uko buri kose aho tugeze ndamwe bari bwatumenye kwa nitwe abantu turi guhimiriza abantu kurongora kugira ngo birinde kujya abana kandi nabo batararongora bande oya uri passer uvuye mu rugo wahimbye wambaye ikoti ugiye mu mfungwa zimaze imyaka 2 zifunze zijya nabi wahaze wanasigaje Imana irabakunda mugiye kubuhugwa vuba n'ukuri isi irababaye kubutumwa barafise ishingiro ariko ya mfungwa umaranye iminsi nihaguruka ati bana b'Imana ibi turimo bigiye guhera hagati ya babiri ninda ashobora kumvirwa cyane kumenga amazi aruzuye akanwa mugabo wanjye muze mumbariza muri make rero turi guhumiriza abantu barongore muri make bareke ibintu nk'ivyo oya mugabo hari itandukaniro hagati y'abahungu bakera urumva ab'imyaka karagashiye muheza natangiye kurakarehera muri make rero ico twomenya co abakera bari bameze ukwabo gakera burya nakose nakera aho hambere wasanga ibintu byose vyifashe neza bari bafise les principes z'ubuzima amahame ngendegwa kwego urumva si nk'ibi by'ubunyi erega uravye kandi sinzi bon ushobora kuba nibeshe kwijambo kuko nta bushakashatsi narenze gukora mugabo bisanzwe bizwi hariho generation Z generation Z urunganwe kwa nyuma niko twogwita Z nuko babahinga bagenda bapanga inganwe n'inganwe bigeze be nyinshi urungano ni rumwe yego zibe nyinshi n'inganwe amarungano oya ahubwo ubuvuze ikigwi numva wovuga ko ari ari umugabo witwa Albert Einstein yavuze ngo n'umwanya tugezemo turi mu bwinshi les générations no cuvuga ingano apana ingano urunganwe ni rumwe urungano ni rumwe gusa rudende harabaho gwa mbere gwa kabiri gwa kane mukomeza bibaye byinshi rero ama generation menshi mu kirundi aho cuvuga ugwaruka gw'ikigi oya none tuvuze itafari ucuvuga ngo amatafari y'ikigi ucuvuga ngo itafari zimu itafari ogerezwa kuvugwa ariko uvuze ngo urungano sivyo canke urungano ugaca uvuga ngo mu bwishi mu gifaransa generation irabaho muri singulier kabona muri pluriel ndabesha nuko nyene okay ariko uvuze ngo ingano wumvise ingano nakubwiye mu cyanza muri make rero generation ikirundi nenza hapo kabisa neza byakirunzwemo muri make rero ikirundi yakirunzwemo muri make uvuze generation yaho hambere n'izubu uvuze ngo generation yaho hambere hamwe ni y'iki gihe ntibisa uzi impamvu dufise akaciye bifese avuze ngo na generation ya TikTok bagiye yibagira byinshi vyatuma bagira ubwenge baravyibagiye burya uravye neza abantu babayeho muri ubu Burundi no muri Afrika aba generation Z benshi muri bo ntihabuze bakubitise mugabo hari abantu busanga usanga bwaragiye buhinduka kubera iki ubwenge burya sinzi nimba ari kirere sinzi nimba ari mpemu sinzi nimba ari kwica agakingirizo k'izuba sinzi bigatuma bijya mico yiveye kubita abantu ubwonko bugasanzara ntumba ariko ko biri kose ufatiye ku vyake hari kwa kantu ka Peace International TV kagiye heno muri make rero usanga generation yaho hambere bakunda ko generation imwe ivanga mu yindi mugabo gasanga ntibahuje ivyumviro urabona uno munsi ushobora kubona umuntu w'umugabo agiye kuri TikTok ariko arahindura ibisusu kameme nta muntu w'umu generation harabaparanganye mugabo nta muntu yavutse aho hambere yabonye isukundi mwashobora kuvuga ngo ari mu bintu by'amase nk'ivyo onye kuri bamwe viza amafaranga n'ivyo mu guhara babikora ku bintu by'ubusabusa by'ubujuju batazi ibyo bari kutamenya generation zishize zari zifise ubwenge zaramenya ko umva hariho impemu iganje muri ico gihe aho abantu bamenya ko mu myaka runaka hategeza kuba hakozwe iki mu myaka runaka tuza kuba hakozwe iki nabi imyaka bose ngo nabahinde umuhinde ni ushobora gusanga mama umugabo atanguje umuryango
aravyaye abana bakuriye aho nyine bageze kurongora barongore muri iyo nzu, nyuma abuzuze kwabonekeye muri iyo nzu gukomeza. Mugabo mu mico y'ikirundi ivyo ntibibaho. Urumva nje ntibibaho mu mico y'ikirundi. Henzapo ashobora kuba bizi cyane we. Mu mico y'ikirundi haragira igihe nyine rega nimara avuze ngo basohogera igihe ngo umugabo n'umugore babimera abavyi bagende. Yes, hands up kuri ivyo Hakimu mwarimu aheje kuvuga. Hari benshi bavuga ati kumbure ni kubera yuko abantu bagiye bariyongera. Uharuye mu myaka ya kera za 60 wasanga abantu bari baba nko mu miliyoni 3. Uyu munsi tugeze ku miliyoni 13, ugwaruka rwinshi rwarabaye rwinshi gwiza ariko ntabuzi. Kumbure bakavuga ati zoba ari ingorane z'ubukene. Ivyo je ngerageje kubivuga ko sinovuga ngo ni ingorane z'ubukene. Kuko nibaze naho ubukenye canke abo twovuga ngo barakenye. Nta muntu ashobora kubwirirwa ngo yongera burare. Ahubwo je ikintu mbona kibuze, habuze kuguruka mu mutwe tumenye ingene twogwanya iyo nzara. Kuko nimba ibayeho kugira ngo tuyigwanye twakoze turondere ivyo kuyigwanya, nta mpamvu twovuga ngo twabaye benshi. Kuba benshi ho reka twinjire kubasoma ijambo ry'Imana ni vyayazwe ni iki biranditse mu bitabo ko dutegerezwa kugwira nk'iki imiryango dutegerezwa kugwira. Ivyo navyo nimba bihagaze ku ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana ntice turigumako cyane ngo twibagere yuko na nyakubahwa yabivuze ati tugira iki dukora, tugira iki dusenga. Ivyo rero ukuvuga ngo duce twumira mu byo gusenga gusa tureke gukora. Ahubwo dukore twirukanisho cyo tuma tuguma tukivuga yuko umengo nico gitegereza kutuganza. Nimba ari twabaye benshi, habwo nituraba ingene dutegereza kurondera ibiza kuza bidukwiriye nkuko turi benshi. Tureke kuguma twitara kubwo bukene wocumengo ni intege nke. Ivyo navyo umuntu abishigikira ntituri kumwe ku bwanje. Urabona nk'ubu hands up burya takwasa umukuru mugabo ntacungira. Hands up burya na mahoro. Namahoro gamuvye. Namahoro. Muri makerero. Bana nk'ubu unye hands up kuko n'umuntu w'umuhungu sivyo? Kwitunga no gutunga umugore sivyo munanira. Sivyo? Iyo mutwe kumanuka mugabo gwera muri demire gukomeza turi kubona abantu umuntu kwiza imyaka 27. Pardon gato. Je na kivuze kuva tugitangura. Kuyu mwanya aba journaliste ni bangahe? Kubera ko ikorana kwa Karoli ivuge kubera iyo utanze kwa Karoli nivyo vyiza. Urabona nk'ubu rero itange kwa Karoli. Muvuge Moses Angel. Moses kikwereka abantu banyaye mu buzima. Aratinya kwa navugwa. Umvuga nkandi ivuge twese tutumiye mu kiganiro papa. Twirirwa tuvuga Imana baye tumiye mu kiganiro. Twirirwa tuvuga Imana baye tumiye mu kiganiro. Mu kiganiro? Iduhuza kugira. Ntayivuga wewe. Yo ndayivuga kenshi aba ntayivugaho mba naraciye. Muri makerero amageneration agenda atandukanye mu gihe cyankuru ugasanga hari abantu usanga nyine bakuze bivaye niko navuga imwe mu ico gihe ugasanga umuntu wafise imyaka simike mugabo bwenge ni buke. Bugana ubuzima bwiza biri mu bintu bituma umuntu yiyumvira nyine agakora imeze neza. Oya ahubwo rimwe rimwe akora ibiparanganye. Ubuzima bwiza? Inzara ikisha ubwenge. Burya urazi ko muri isi ibintu byose bikomeye ku isi vyagiye biboneka bihimbwa ko vyavuye mu bihe bikomeye. Neza cyane. Invention zose internet uyu munsi ntidufashije kugira ngo batubone je na Angelo ko nta wundi ahari turi babiri kugira ngo batubone. Na hands up. Je anyishe uramuvuze. Yatwije kumuvuga. Ivuge banza mu legend. Nkanje nabo turi ngaha anye ni imwe. Ni kubera internet yaje yari bibaza. Yaje inyuma y'intambara yisi ya kabiri bizogenda gute umva ibibazo bikweza ikindi kintu systeme zo kugomba gukora ubutasi bwabo turabukora gute no musifitse akamara abantu benshi hari ibyo byagiye biza kubera ibibazo amagi atuma ibintu runaka bihimbwa. Niyo mpamvu rero generation station mu bibazo bikomeye niyo mpamvu bavye afise ubwenge kenshi kugira ngo bana bo bacu ubwenge bavuga bati bo uyu mwana wanje ntiyo kugira nga anya habona buri kimwe ngiye kumucisha ubwenge mbwira impamvu umuntu ashobora kuvyara umwana afise buri kimwe mugabo akamutwara ahantu ruguru kwigirayo ahanazi ko ari ahantu h'abakene wanashima ntaza aramwitwarika cyane biterwa n'iko iyo mutunze abakeneye iki ngo nawe ngo nakongatare akongatare akongatare kugira ngo bigende bite acubwenge acubwenge uri musaba kuri bihugu
cyane cyane muri Afrika ni bake kiretse yandi bafashe ubutegetsi cyabugoma bavuga bati rero umwana wanje nibazosubirira gukomeza uko benshi muri usanga baraciye ngo bikomeye kugira ngo bagere kuri ubwo butegetsi inzara ibiki why bugi inzara itumurinduka ibibazo bitumurinduka bavuga ati jewe no kuri niba ari kwiyahura ebana jewe birabisha ndiripura urumva generation zaho hambere ni kuvuga jeunesse y'ubu ni yaho hambere ntibisa kuko no kwiyumvira level ziratandukanye cyane. Wiyumvira ko abiyumvira neza arabaye abiyumvira neza rega abiyumvira neza nabo baho hambere kuko urabona ubonye iyi internet yaje uyu munsi ikomeje kwimakaza umuco w'abanyamahanga ku buryo ari ni tap and go urumva ni gukwakwanya ni kujya abana ni kugira iki muri make iri terambere ryanone rigezweho rituma wa muco wa kera bakera bagira vya vyiyumvira kuko kera shani wabone igitsina gore vre mu konyene cenyeje byaragorana ariko abajene b'iminsi n'abametri basumba abavyeyi babo mu bintu n'abasexologue oya engineer dushakira indi zina du compose irindi risumbicyo niho tuba twitoye neza n'abahanyi baruhana bangushi usanga bazi utuntu utumanyeri twinshi kubera iki gusuma namwe bakera ubaza ngo niyo mpamvu yatuma umuhungu wa kera mwavuze ibyo kwinjirirwa ni kwinjirirwa bavuga sinumvise neza banyamuranzi bose nibiki bijya byaba kubera iki kuko urumva kuko ubona uhagaye n'umuhungu no munsi ukata fye kuyikona umwe bamwegetse waje hariya hari uko nyine none gashaka utubare two tusanga buzuye bari kuryoshya ubuzima abana b'imyaka mike bari kugise hari ibintu aho hambere bitakogwa ibaze rero umuntu atanguye bavyita kumanja abana kujya abana umuntu atanguye kubikora agifise imyaka 17 afise umukunzi bakundanye yama mufungura bita kubafungura uko bukene uko bwije bazokora mu dio kurongora ariko kandi ukiri ngaho nyene ntibeshe mu mateka y'ikindi nize ngo na kera hari abakobwa batwara inda aho kandi bace baba hari rivomo bakabashira ahantu hari je mu kindi dukunda kuvuga ati uko nyene cyo gisuma nyenzi mega baravyi ahubwo mu gahundu akazoborerayo akayenda apfa abanyabujumbura turagowe niho umva ndakubwiye ikintu kimwe rero abo onye urumva zari ka exceptionnel ni kuvuga byari ibihe vyihariye bitamaho nibirimenyerewe bibaye urumva ko umuryango runaka wabumenje mu buryo cyangwa ubundi mu muryango wa naka kweri uyu munsi ni bisanzwe uro munsi rero avec amadini ubwisilamu bukristo ni ibyaha byagwiriye abari kuduhanura kugira ngo tubeho neza amashengera araje imana yo bijyabwo nabwo arusuma nyenzi kuko bari bazi imana nyene bari bayizi imana naravyumvise mugabo uko tubizi uko bari bayizi kera bari bazi ngo ubu haje amadini baje kwigisha imana bitanyakuri bigiye kuba neza rero ahubwo navyo bindi bya kera yari amahano bizongera kandi kubo ahubwo birayangara ubu rero ndeka shahu kurongora ubunye udashize mu rugo biragwiriye biragwiriye izo zari kazi sanzwe nke ubu ubunye bizamaho kuko izamaho rero none ikibazo cy'ubukene cyo ntaco gikora oya ahubwo rero tugiye ku bukene jewe no munsi umbwira ati tukugisha inama rero professeur koko mu kurongora ibintu biba ni ngombwa bibe je novuga nto ya dukwiye guhindura ibintu mu kurongora abantu bumvikanye umuryango uzushigikire makaye vy'amafanta n'ibiki n'utuyeri n'utujya tutarangira abantu bazana mero yabo bibanze bihagarare kuko erega n'ubundi ivyo navira tubona tarongora bangura rimwe kuko oraze gukoranya abantu nguri kuri abagaburira ataco bazanye hakimu komite ugasanga ufise abantu 20 umwe yatanze 4 sa undi ki mugabo bagacaza abantu ba 20 fois 4 yes bagaca bazana n'ibibondo vyabo ndibiki yego ku kintu cy'ubukene turacumva haje gusoroma dufate nk'umwana w'imyaka 18 uyu munsi nuwaho hambere naho umwana w'imyaka 18 yoba yemerewe kugira ubugina gusa mu mategeko y'u Burundi ku myaka 21 dufate ku myaka 21 mukamuha byose inzu ibintu byose byankeneko kugira yubake aho gasanga umutwe wo kubaka yarashobora kubaka kuba ni generation ya TikTok WhatsApp Instagram kuko ni generation kandi y'abahenyi yaba mini girl
ama responsabilité familiale yose oya nta responsabilité ku mwana ariko kuri TikTok na Facebook n'amafilime biragoye. Oya nibishoboka byohera hehe ubwenge kugira ngo umuntu nk'uyakure neza bisaba ko hagera igihe umuvyeyi akaguta ati kubona kugaburiye umaze gukwiza imyaka 30 uracasangira bike naso brosa ndakugurira umujigiti ndabukugurira oya genda tanya guhangayika ejo hari gihe bigisuma bavye bamutare muri make abana b'imyaka bavuka bona ko abavye ari zo mana biraheze nibo bazonyitaho mpaka umufata ukuboko ati akazi ngako rero genda ukore aho kumbure nk'iyo ngingo y'abavyeyi bo kurikana umwana ngira niyo nziza kugira ngo umwana ace ubwenge Hakim ukiri ngaho nyene hariho umugabo araho inzi yabana n'umuhungu wiwe yaramwirukanye man umuhungu imyaka 26 aratangura ararira vraiment ati jewe papa yunangiriye sivyo ararira abo butabirukanye ntibaca ubwenge kuko abona atashe mu rugo bukabavye babadamu nyarigiye bica abana nabo aratashe mu rugo mwana nagusigiye rya nibiki imiryango yo hambere wasanga itandukanye sirivupe ko mwabimatse mwenye hayiko na byake yabiko muri town ko bari bimeze udahari ntuzubaza ibintu kandi ntiwajya utakoze cyo nakundira amajenerasiyo yo hambere mugabo rero kubera yari cyaje kuvyica ikizungu ruzungu watuzungurutse aho mwana kuva kiri muto mufata nka womengo yo ushaka umukozi yibasha ufise abahungu 5 ukeneye umukozi wo munzu probleme la abahungu 5 umukozi wo munzu kandi babiri biga mpaka saa 5 bagataha mu rugo abandi baratubiga ku mugoroba uzajya umukozi urije kumwereka ko ubuzima bwoshe ntuze birushe ababikora barahari umunsi baguye na akabazo kamatsiko uwo mengo tuko turavuga ivyo nivyo turabira ngaha mu gisagara ariko urabye mu mihingo ya ruguru mengo abana baho baracafise novuga nk'akaranga ka kera urasanga ari abana mengo barugurutse barashoboye ibikogwa nta gufinata nta mifinato si bose burya mu bakene erega ruguru no mu gisagara hose ababakene uko mu bantu bose bamwe bose urumva ntashobora kubura abakene ruguru urumva none wibaza ngo ruguru ngo niho baca ubwenge ubu nabo gende ndi kwa kundi nakubimenga ni ikintu cy'imhemu cyagiye kiratamara mwisi ubu ibyica abantu ari ukuntu nyine umuco ugenda wandukirana mu buryo mu cyanka ubundi uravyumva Messi Angelo yes kakomere tugaruke kwa hands up wowe urumvise ibyiyumviro vya mwarimu we nawe niko bibona bisa nkavyo kandi yagerageje kubisigura bivanye n'ingene wari wabajije ikibazo nagerageje ndasigura nawe narasigura kuko turiko turarondera inyishu canke inyishu yuko bitobandanya bivanye na bino vyiyumviro turiko turashikiriza ngaha ariko gatoyi ikintu maze kubona conyene kw'ivyo wabajije tuza gusanga abana buno munsi ego bien sûr hari binani ariko uza gusanga burya ikinani kiza kunanirana gifise aho cyabikuye je ndibuka hareze nk'imyaka 5 nigeze kuba nicaye ahantu ndaganiriza umupapa umwe rero negereye uwo mutama turaganira biratinda ariko haciye akanya ndamubwira ati papa none bimeze gute muhira yaramaze kwifatira agacupa vraiment arambwira ati aho ntombone gutya mwana je ndafise abana b'abakobwa bashika 6 ndabaza ati none bimeze gute ngo reka ngo je ngo n'amazina yabo nta nayo nibuka bivuge ko iyo nza kuba ndi umuntu sanzwe ngendera mu izongeso urumva ariko kumubwira ati none mpaka nimero donc urumva yari kumpuruhusha bivanye na rangaje yakoresheje mu kubivuga bivuge ko ingene ariko arabivuga yaciye akoresha ijambo rivuga riti mu nyuma ngo twararushe rero burya kuruha k'umuvyeyi imbere y'umwana umwana yamakenewe kuregwa nibijya bavuga nyene ngo utosora ifuku nakivuze na mbere yuko yamiza agati mu jisho rero umwana naho yogira imyaka 40 ingahe Hakimu ni wagerageje kubivuga ati hari abantu bashikana imyaka 30 40 iki ngo ari abantu bakuru ntabakiri mukuru ahubwo abakiri umwana kuko ikiza kwerekana ko ari umuntu mukuru nuko yikura mu bana akirekana ko ari umuntu mukuru agakora ijya migirwa n'imigenzo yuko nyene ategerezwa kwerekana ko yakuza agashira umuntu mu rugo
turi kumwe ukiri ngaho nyene hariho abajene nzi babigerageje akavuga ati reka mbanze kwanza ntangure babone ko imure nakuze banze nze kuyipangira yagenda bikamukubita amana cyangwa ho yagenda gusanga aza gufungura imuhira hajya abayashoye amaguru gusa gufisigura iki abayashoye amaguru yaba yatwaye umutwe wiyumvira ingene bizoza birakurikirana canka akabaza nkuko bavuga yuko ukuri utabaza ugasaza utamenye ntabwo ivyo byo mushikira kuko benshi baripangiye kandi barabayeho rero kujya kugenda bikakunanira sinumva ko uri umuntu muzima oroje hari ikintu nkunda kuvuga kivuga kiti nukora ikintu ukabona kirakunaniza ukagikora kikakunaniza ntukireke ahubwo kibandanye de fasoke ushika ahantu ubona resultat numara kugishobora nibwo niyo ntsinzi yawe ariko nugikora kikakunanira nibindi bizokwama bikunanira oro baca umugani mu kirundi ngo ntawurya akatamugoye rero abo baguma bategemeye kwa mama wabo ni kwera nyine bakibafise canke baracafise iyo miryango bitayeho ariko ntibijaje ariko ntibizokwama bimeze uko ari nk'umwana w'umuhungu wewe pay attention ahubwo ni baba abandi bantu kukugiye kuraba aho bamaze kwerevuka so kuvuga ngo nabahungu gusa n'abakobwa hari umukobwa ushobora kumuraba kwasanga vraiment ari sérieuse biteye ubwoba yifokansinga kukizotuma ejo naho abahubwo big up sana abo barashaka kugira ikintu bimariye ejo mu muzima yaba mu rugo bazojamo akubwira ati jewe sinshaka ko umugabo azontwara donc ikira kintu cyose ndamubwira ati impa ariko ndashaka paka umuganza ndashaka ahubwo ko nzoshika marujya rugo nanje fise ikintu ndi busahirize pana kwitwa kubera narondeye ngo ce nitwa umugabo tuba abagabo babiri mu rugo no kuba umugore mu rugo ariko afise ivyiyumviro biza gushigikira umuryango ese nabandi bomera nkuko byo bari ibintu bimeze neza mu gihugu yes kabisa tugaruke kwa mwarimu kabisa mwarimu kumbure twavuze yuko twabonye yuko mu isesangura mwagize abakira kumbure ari bo bari bafise ivyumviro birashe gusumba abubu ariko uyu munsi baravuga ati ngo ivyakera n'ivyakera ubu turi mu gihe c'iterambere tujana n'iterambere hari abantu bavuga uko bafise imvugo nk'iyo we nawe ni kuvyemera oya turi kuba muri societe itagira icyambere responsabilité icya kabiri nta peur ubwoba mu gihe cyose uzuba muri societe itagira responsabilité bivyara kubura ubwoba kandi iyo ubwoba bubuze byose birapfa abakera bitwara uko bitwara kubera bari muri societe ifise ikibatinyije umwana wo hambere aramubwira ngo we uyo musore banyi ukawuca umurizo biragenda bite mama wazocika amabere akabifata nk'iki nk'ukuri nukuri none ntibwirizwa nukuri sukuri ni kuvuga icyambere yaravye kwanza umubwiye uyu unye ni wangaburira ni wampabi cyangwa se uyu unye agaburiye bagenzi banje ni we batunze uravyumva abimbwiye rero ko nukuri bo haravuze ngo tugeze mu gihe aho igi ngo rigira inama inyoni igi gute ryo rigira inama inyoni ati nkubwire sha nyoni naho ntaravino ngo babita ku guhacinga mu kirundi novuga kuberura ni kuberura guturaga oya ni kuberura okay ati naho ntaraberwa muvyeyi burya rero suko bimeze uko nakubya niyo ico gihe tugeze muri muri make rero societe nziza igizwe n'icyo bita fear iyo hamaze kuboneka ubwoba kwanza hacaboneka responsibility ni kuvuga iyo umuntu warakera bari bafise ubwoba bigatuma ibintu runaka uzure mu nsengero nyinshi abantu batinya pastor ivugira ngo ushobora gusanga mu Kristo y'inzoga sivyo mugabo ntayinyire ahantu babona bibaza ngo batinye bibaza ngo abatinye Imana oya abantu bo mu rusengero bo pastor ibintu nk'ivyo mbaka ariko mita ubwoba iyo ubwo wabonetse muri societe mu muryango w'abantu mu kibano hakaboneka ubwo barunaka bituma iyo societe igororoka urumwa cagira responsibility cagira inshinga ati ebana haraho ntakwiye kurenza uyu munsi ntabwo babuhari oya ntabwo ubuhe none uno munsi kuko gutera inda akantu tofa kubwa ko bati genda wemere sha uzoyera umwana bakugira iki uva kwa mukwije imyaka bangore nubwo bagutwara ku izone ufuye kuyemera gusa utaha mu rugo ahubwo uvuga ati ahubwo uzoba ukeneye tuvomere
urumva icyo kintu muri make nta fiya nta responsabilité ntabuze ico kwanza mbere ya byose hajya ruba igiye guterera. Yes, cyari cyo nyene kumbure twako turavuga ati uri kuraraba abo muri ico gihe cya kera nabo no munsi urabona twovuga yuko nyene abakera aribo bari mukuri no munsi habuze iki. Kumbure rero tubandanije n'ikindi kibazo twavuze rero abajene bamara imyaka myinshi bari muhira. Ariko kandi abo tumaze kuganira nabo bavuga ati ibibazo by'ubukene amatongo yaraze none turava muhira tuje hehe. Amatongo yaga eregisi tuyikwiyemo ariko ntidukwiye niko kuri. Nyene urugo bari umwe abapanga event ni ibintu bisanzwe abandi barapanze barabuze inzu panga uri kuribeshe ahubwo wabuze akazi emeza naho ukabona birangira bakakuyemo kubera nturi umwizegwe. Ikibazo rero si bindi bivasabe ikibazo ni wewe. Ikibazo ni wewe ukome umuhungu nturi kurakora ibyo ushinzwe ubu unye bashaka aba diaspora bako bahugira ngo babasorore amafaranga babeho. Nuko bimeze muri iyi minsi nta muntu kigomba gukora nta responsibility kumara imyaka 40 mu rugo. Ikiganiro cyabyo ibihe aba diaspora tujaho nyine ega naho nyine impamvu umuntu akiri mu rugo ntagomba gukora kuko burya definition y'umuhungu ni nakazi. Burya hari umugabo witwa Miles Monroe yavuze ngo umugabo w'umupastori yapfuye yavuze ngo Imana ikire mu muntu ikintu cya mbere mvuze umuntu n'umuntu w'umuhungu umugabo Imana ikire mu muntu ikintu cya mbere yamuhaye ni responsibility akazi. Umugore yaje nyuma Imana Yeremiya Adamu muteretse ati ntiyacibwe none ko ndakora ngo singoma ko yibanoya yaravuga ati bo ubu ndamuremye Adamu ngo uyu unye ubu rero wewe uzofa urusha ukora nimbere ko tugera iyo rero uzobiraka yaje Imana iramuremye ikimara kumurema ikintu cya mbere ikoze imuhaye umurima wo gukora akirarima haciye igihe ntituzi ngo n'umunsi umwe tuzi ngo ni segonda ntituzi ngo ni iki tubaze gusa ko umugabo amaze kuba ngaho onye amaze guhabwa itongo ryo kurima urumva ewe mu mwanya rero haciye ibiha Imana ati rero shasi biza ko yibana arima wenyine kandamushakira urumva umugore nyuma y'akazi akazi ka umugabo akazi umugore nyuma ubu ni bakunda kuvuga ngo ni wavyara henza ngo ni wavyara yavuze ntumuvuge oya ndamuvuga arabesha ni wavyara ngo umugore iyo ashonje nababwiye ni babizine ntuzomubwira ngo nimba ari Yesu ashimwe atunda kuvuga jambo ni yagwara nyakenera kujya ushobora kuba umugore ntumubwira ngo Yesu ngo ni Yesu n'umwami dusanzwe tuzi ko ari umwami kandi azokamara umwami. Urumva bisaba kuba ufise akazi kaguha amafaranga ntiyama kubiti wangu oya uno munsi rero habuze akazi nako sijya ko kabuze aho guhabuze abashaka akazi ngo bakabona n'abakaronka baragakinisha abasore bayo nk'abakonvoyeri aronka kuvuga ngo bakora ngo nabantu beza turabakunda maradutwara abavyeyi ndi kuvuga rero hari abantu hakimukari akazi karabuze ubundi kirazira ko umuntu w'umugabo atamira cyangwa umuntu w'umungu atamira atakantu yakoze fumufata isuka ubanze urime kwanza hafi y'urugo twase dukure ubone kujya. Yes, kumbe rero mukwanze ikiganiro katugaruke kwa hands up twumvise yuko ibyo Hakim the professor mwarimu ahejeje kuvuga ikibazo ndakubaza ati urabona uyu munsi umuhungu akwiriye kubaka ubwiyuce kuva mu rugo ku myaka ingahe? Je kubganje ntaciye kubiri n'amategeko y'igihugu kuko ayimana yo bayarenga ku munsi ivyo navyo je sindabakondana y'igihugu kubera igihugu naho yarenga y'Imana ntuvuga ngo wavuye gusenga barakura besatu kandi ni sawa kubganje wavuze ngo ku myaka 21 kubganje ku muhungu kumukubona wewe cyangwa umwigeme n'imyaka 18 kubganje yaba kuko sinza kuvuga ngo nitege ngira nshinge no kubera ubu tuza gusanga no ku myaka 13 umwana w'umukobwa uzabumva ngo arafise inda ukazabumva ngo ayitewe n'umwana w'umuhungu afise imyaka 15 kubganje ahubwo boca bafatira ngaho nyine bagaterana mada hanyuma hakaba itegeko ryo kugira iki ryo guca yerekana inzu akerekana ivyo yateguye kugira ngo ashobore kugira iki gutunga uwo mugore no gutunga n'uwo mwana. Ivyo okubera abavyamaze kuvuga ngo twararushe ni kuvuga iki barushe bakivyara babana ariko naho nyene isase riva kucuma rero ko ariko bimeze nibace bafatira ingingo rero ngaho nyene hace habitegeko bantunga baza kubibona ukundi bamba barire ndavuga nkirenganira kugira ngo
nibatasanga ufise ibintu wateguye hari ikiganiro cyakorewe mu Irembo Media kivuga kiti hariho ibintu bitatu wategereza kuba ufise kugira ngo kurongora ugashinga urwawe kuba icambere coco ufise mu mutwe ufise n'imyaka ikwemerera kuja mu iryo banga no kuba ufise uburyo ivyo rero kenshi ntavyo tuba dufise rero unzi ugenda ugakoza mu karya gatoki reka ndakita gatoki ukumva biraryoshe baca umugani mu kirundi ngo iyo ukoze mu ntuzenya y'imbwa ngo urangiriza y'ukuboko rero urangirizayo ukoreyo nyene ushikaneyo canke iyo uriye amazira ntoke yage uyage neza kuko wamaze kuyarya ari mato ahubwo yage yose kugira ngo agushikeko rero twebwe twagiye gusanga nkuko Hakimu yakivuze turacafyinisha ubuzima ubwo bwararakaye kumbere nisanganya riba benshi n'amasanganya ariko isanganya uvuze isanganya ni ikintu kwemera iganda nibafata ikiboko bamukubite nimbi biboko bigihari kugira ngo ayemera areke gutakariza umwanya urya mwana w'umukobwa tegekere kwa mwarimu wewe kubgawe urabona imyaka umuhungu uvuga ati vraiment navi muhira nagende aze kwironderera vraiment mu Burundi kuko hanze ho biroroshe tunganye muri culture burundoze genda keka nk'ubu unye turihuta abantu turihuta kurongora pe turihuta uzi impamvu abazungu burya rero shane twasoma amafaranga uravye neza nta mafaranga twabasumba ko basumbya kubaho neza oya ariko ushobora kubona umuzungu ifite imyaka 37 n'icenda ntararongora hari n'abantu zinga mu gihugu usanga bibereho neza burya abaraso office imyaka 65 atambwo araza nusa kubeshi raje hihi ntacaba burya rero burya gukura burya ni experience chere si imyaka ibintu baraciye mu buzima iki niki bati rero ndabona ko hageze ko nanjye base nshaka uwo tuzokubakana siga umuryango atlese ko namaze kurondera nkinera abantu basi bazokomeza gyazina y'umuryango bakomeze niba nasize ndonde ntibisigire biribwa na murundi urumva bwana mu majambo make rero abantu turihuta uzorabe abantu batwaranye umwe basi umugabo afuma kura akure agire basi 33 kuduga canke 30 kuduga ufume basuraho onye omwe uheraho turi kumwe ganje ariko utakiri kwaso akiri kwaso ga muvyeyi kiri kwaso urumva nyene ubu kiri umwana komeza ubane kwanza n'abavyeyi ni wumva ko hageze cyangwa muri make umuvyeyi ni akomeza kwemera ko umwana kwiza arenze imyaka 25 aho warengeje urugiro akiba mu rugo uyo mwana niwe mubi muvyeyi umwana si mubi oya ko erega n'ubundi banka kumwirukana ejo uzopfa byibuze umwirukanye hari gihe ugenda ukurikirana gahoro aba byagenze gute yari umwirukana umukunda tu wewe uvuga ati basi kurongora bapfuye na atranta gusohoka rero akava mu nzu ati genda uzorongorora hariya kuno kivuga oya ahabo gusohoka mu nzu vyovyo ni ngombwa bibi kumyaka ingana gusohoka mu nzu kuma no muhungu ubundi ho ageze ku myaka 200 babakuze apana ibintu byo kubesha 200 benshi usanga bakiri mu windwi mu munani imyaka 200 yego bariho 200 myaka 200 yego imanite biheze hariho usanga bakiri mu munani mu 9 mu 11 babandi ngende bumva biba byarangiye bwabo kirangiza gusa amashuri asohoke amashuri bastufate kuko umuntu bavangwa yakuze neza mu myaka 25 nyene dufate so numva ngo amenye ngo bamaze gukwira muri iki gihe adize wita kameme uri umwana agikwiza amenyo aba yarasohotse yari imanite ikijigo sinzi dansa jeza kibara kwigira asohoke arakwije trande acagenda kuko nubundi utabikoze kare harabara ngaha batembere kubera bacuruza bari kubacuruza amasashe kandi biga abandi bakayaheba bakiri bato none bibaze bagira abavyeyi hari nabisota abavyeyi bafise abavyeyi bahagenda gushaka ubuzima je ndabaza batewe n'abavyeyi no munsi baribeshejeho kubera ikibarasohotse kumburi baguma n'abavyeyi bari kubigenza uko bivuze rero ngo gusohoka ni ikintu c'ingenzi burya Adamu na Eva ntibari gukora mu mutwe baguma muri Edeni bari gukomeza kuba ari ibazo umuntu aba muri Edeni mugabo ntamenye ko ari gusa ariko kiri ngaho nyene akabazo kamatsiko hari abashini bavuga ati jewe nsohotse nkava kwa papa no hava nandura ya mico mibi kwandura imico mibi cyangwa ubusanzwe uyifise menga afisa kan
umutamaragunya donc yosohoka akava kwa se na nyina yohava yandura ya mico mibi abateje nzohava ngeze ahubwo rero yategereza guca agenda kugira ngo yirinde iyo mico mibi c'est ça ntihumva ahubwo ko ubugugu bwa mbere ari ubwo bwo gutinya kuja muri iyo mico mibi kubera iki yamenye ko iyo mico mibi ihari nagenda hama yirinda abaratsiri ngo burya ngo ukeneye amahoro aramye gutebura intambara isobanutse y'umuruturutu amahoro acaze kirazira rero ndetse nabivuze impamvu Imana bateretse muri isi mwebwe nk'abakristo n'abayisilamu ni kugira ngo kwanza muze muri isi y'amagorwa ivyaha mu birenge mubane navyo ariko wega witwa umuntu mubone nkazamya nkibaza ngo yabaye uwa mbere kubera ngo yateramye canke bamutere bamutereka yo ku murongo wa nyuma ngo wo natsinze ba français niyo nsaba urabaza ukabikorera uzi nk'ikintu je maze kubona hari abantu bakuze je nama ndabira ko nkasanga bafite experience iteye ubwoba burya uzora abana bavuga ngo nabakozi b'Imana n'abapatiri canke aba bantu ubona kumwe ngo barateye imbere hari ukuntu imisore y'ubu tugenda nko mu kabare canke ugasanga n'umuntu arafise amafaranga akabona ko ugenda mu kabare yose akayafite akayamara ariko hari uwundi muntu sana nk'abaciye aho hanze y'igihugu bo usanga bazi ico bita ubuzima kuko barazi kurondera ifaranga nyene urirondera warushe rero nta mpamvu yo guca urya mu mwanya muto ataco rikwinjirije rero bajya baramaze kubitegera yaho aguhaye igihumbi conyene ababona ko yategereza kuva mw'ikimu musaruro bavuga ati ngo nta myaka ijana oya je navyo sha mubari ivyo ukaribo niyo mugabo arimwe nta myaka ijana narayiririmbye iyo ndirimbo ariko navuze ngo nta myaka ijana kuririmba ngo nta myaka ijana sinavuze mu iyo sense bo ukuri kubuzima rero no kuunye iyo myaka ijana ubona yirenza buke yewe nayirenza ukaba ni Imana umwana rero irukana uri mu biki urindira iki kandi ntihari kurindira ngo bamwirukane ahubwo wonyene ntiyaba umugani wawe yategereza ahubwo kubona ko hageze kuko burya nyine so nda kumubwira ati genda kujya kuntu agenda kuyerera arinze gucimba ntarinde gucimba no Angelo nawe nyine nagenda avuga ati bugenda agiye guhangayika burya Angelo hezagiro w'Imana umbeko n'abadukurikira bavyumva burya umuntu niwe yimenya abagira iki bakira baramukanya ngo kone twatuwame iyo ndamukanya uze kuyumva hewe kuri wewe okay ndi kuvuga n'abagira iki bakera wasanga no kumijya kujya mvuga abayahudi bakera wasanga handitse ko ngo nijo hari Imana yawe umunsi wese atubahirize rero gukomeza vayo 200 voilà ni nako abagira iki bakera kubera filosofi imaze kubacengera mpaka wasanga bakubwira ngo imenye niko baramukanya aho hambere abagira iki filosofi imaze gusakara uzi impamvu umuhungu utarisobanukirwa ubuguwe tegereza kwimenya kwanza wewe nyine ko ari cyo ukeneye kuko uri umuhungu ntuzurindira ko bakoresha bakoresha hama ngo biherereye uri umupede burya uzosanga ubupede bwinshi abantu baje mu bupede biva kuri lack of responsibility ibura ry'inshingano ukereye kwitabwaho nk'inkumi umukobwa ntiyagenda kwibebeza mu mwumve kuko urumva nyene nivyo wa muntu w'umungu uri kuzana ibyo kwasama n'amenyo uri mubi yes kumbere rero mu kurangiza kino kiganiro cyacu muri abarimu twovuga bukarinda buca tiko turavuga mwavuze yuko mwebwe mwigisha abantu kugira ngo bijukire kugira gute bijukire kugira inshingano no kurongora mbake icyo bavyumvise ati kurongora oya bavyumvise na bakatuzo kabajabutse muri make icyo bita voilà byisa ori mumi yes kumbere rero mu kurangiza icyo twokwita recommandation nuvuga indunduro ya byose umuti ube uwuhe kugwaruka gw'iki gihe hereza kwanza umutama hera hiye ikintu cya mbere tuvunaguye duce mu z'ubusamo wakaciye babanye umuhungu akwiye kwimenya n'icya mbere kandi societe nayo ikwiye kuba ishingiye ku bwoba kugira ngo abantu bagire inshingano umuhungu yimenya amenye ko umuhungu arangwa n'akazi umuhungu ntarangwa n'amajambo no kwirirwa yarira mu nkumi El Pablo yaravuze ngo manifest women after higa amafaranga abagore baraza nyuma ikibazo cy'ubure duhiga abagore bagakamurana n'ibihumbi bibiri usigaranye ugasiga uri kurabweta mukabweta kashe bara urumva muri make rero umuhungu wese ahari yarakwiye gushavira ubuzima kumuhenza yavuze life yishavuye wereke ko atamifyina kuko muri isi burya twe tumeze nk'abana irikere wangu abahungu siri tuko twaranagowe umwandisi twa Denis Mpagaze muri Tanzania yavuze ngo Mola same wanaume maana maisha yao hapa duniani wanaishi kama ni motoni tu kama wanaishi jehanamu
umugabo warakora gashuri kugeze mu rugo bahagutuka bavuga ati shiramwe amazi ngo niruhiye kandi umugore ku buzima ntacyo twuhinze niko bimeze uzojya urusha byaravuzwe wari umukozi w'Imana ndakuza imbere urabizi ibyo sivyo muri makiro bisobanura ko ubuzima bwacu kuba ari gihe no umuhungu apfuye kwime ati jewe nawe uzongabira ahubwo nzogaburira nawe uzonyishurira inzu ahubwo nzoyishurira wiko uranyumva nta muntu n'umwe nzotakambira niyo muntu usanga benshi ari abayisukuro ngaha nabo sibo ubuzima bwarahuraguye none gasha umugore arara ubusa barundi bakera ngo umugabo atabeshe ntasumira umwana haragera igihe bikana ukavuga ati je ahubwo ndabesha mpaka ngiye no kukirimba avuga ati ahubwo ndagutera inkunya mu gigima yavugiye wanje mu rugo kugira ngo usondaye ko bampa n'ibihumbi 10 ya dakeka kabisa. Hands up, urumvise ivyumviro vya mwarimu yashize imbere responsabilité, inshingano ndetse no kurema novuga ati ikintu cy'ubwoba muri societe abantu bakagira ico batinya. Wowe nawe nka recommandation cyangwa indundura byose ibyo twavuze kugira ugwaruka rufate rythme yo biyi ya na cyane cyane ugwaruka kugira ngo rushobore gufata rythme ni rubanze gwimenye ico ruri rubanze rurabe na cyane cyane ico gwari ruri ejo hahise sivyo bace baraba nico bafise no munsi kuko numenya ico waruri hirya yejo ugaca uraba ahuri ucuraba ico ufise ivyo numara kubifatira ko ucumenya ico ukeneye kurondera cejo hazoza naco sibi twariko turavugira ko ngo narongore ngo ku myaka 15 canke 21 ahubwo koko nanayirenze ariko azoje kuja mu iryo banga ryo kwerekana yuko ari we nyavyo yaramaze kuba miyo sivyo amaze kuba umuntu yumye nyavyo na cyane cyane wicitegererezo impamvu ivyo byose biba abi vyitegererezo ni bake n'umuntu ugiye kubona kumengo niwe citegererezo cy'ubuzima bwawe juste ushobora kwifokasinga kugira ngo nawe ugerageze uza gusanga nkuko professeur yabivuze n'abayescro rero ugendana na suneba ugasuneba nkawe rero banza wirabe nimba pana kuraba naka kuravyumva pana kuraba ngo ingendo y'uwundi ravuna banza wirabe wewe kugira ngo numara kuyibona ucuheza wenyene ukabona imbere yawe ukabandanya hama abandi bakagukurikira rero curaba nkubu sinzi ko wari bwabone muri primaire tonda ku murongo ugororotse ntagire wo tubona hehe mu maso seke ko mwese mumeze guke waraba mugenzi we ngaho inyuma bijya ugiye kubifatira ko nukuvuga urafisi yuraba donc uri kurabona umuntu ari karakugida ivyo ukora rero twebwe nta kintu kitugida tuza gusanga tukebaguzwa rero umaze kumera ubuzima ubugize nkuko bisa navyane bakubwira ngo kugira uzobone umuntu uko ateye uzorabire aharara canke urabe ingene avuga burya ivyo tuvuga n'abavuga imvugo siyo ngiro uza gusanga ari yo ngiro burya kenshi icyo umuntu avuga ushobora gusanga gisa n'icari canke nugomba kumenya na cane cane ako gasoke sinzi ko beshe bakazi kumenya aho uri uzorabe aho urara ukazoja nko mu cyumba c'umusore se na nyina bamutijije kuko twako turavugira ku bakiri ko base na banyina ugasanga isheshetirira hariya ikirato kiri hariya nakabutura ko musikare hariya agasengere kimanikiye ku ntuzenya ku ndobo nibiki nibiki burya no mu mutwe ni kwameze oro yategereza gupanga ibintu vyiwe bikaja ku murongo komisa arinza bipanga nicerekana nashikana imbere nibindi azobipanga ndetse abwire n'uyundi iti panga ibintu bigende gutya nazana umugore azombwira ati bigenzuko ariko ntashobora kubimubwira ngo bigenzuko nivyo bikuri ko berasambura ingo zo no munsi ntashobora kubwira umugore wawe umaze kuhashika ko tuvugira ku misore n'inkumi donc ingene byogenda kugira ngo ivyo byose twavuze ntibisubire ko ntashobora kumubwira ngo uburi kuramugora rero gerageza wewe ubicitegererezo imvuga ijane n'ingiro yes reka ndabashimire cyane ku kanya mwaduhaye cyane nibaza yuko abadukurikira bamaze kumva kuko ngo bibwirwa benshi bikumvwa na bene byo kabisa kandi nguja kumva arumviriza nuko reka ndabashimire cyane ku kanya mwaduhaye nizera yuko abadukurikira kino kiganiro cyabashije kugira ico kibigishije rimwe na rimwe turatwenga kugira ngo twumve yuko mu mutwe turuhuza ariko kandi ibyo tuvuga aba ari ibintu ngira kamaro bikomeye cyane bishobora kwigisha ugwaruka mwumvitse yuko aba bariho kugira ngo bigishe inshingano kugira gute kurongora bita kuba leaders kurongora pana kurongora ubanza kurongora hamu gacurongora nuko rero Hakim
the professor mwarimu ndagushimiye cyane nibaza yuko n'ikindi gihe twabatuma ko muzoshobora kwitaba akamo kacu cyane gose nawe cyane hands up turagushimiye cyane ku kanya mwaduhaye twizera ko n'ikindi gihe twabatuma ko muzoshobora kwitaba akamo kacu ni kuri nzobanguka kabisa niko rero mwe kumwe na Moses Angelo muje kuri chaîne yacu mugire partage kino kiganiro ugipartage kugira ngo abandi bakibone murumva yuko ari amajambo yubaka mwe kumwe na Moses Angelo bye bye na buta